No sawa umuntu wese ambonye anyita saba kubera iki kuko yafatishije bien sûr que ifo rero nkore mfatishe yes ifo rero ko nkora ikintu kiti jewe kwanza amenda cemere ninacemera mbwa kubwa tushaka gukora indirimbo zidasaza nka saba ntiwihute nanajiamini ndabakunda bashe wiwi okay ndiko ntegura ipi abafana bariko bararekera mikino ndiko ntegura ipi kandi je pense ko ari anyene ndabivuga ndiko negura ipi yo kuzosohora donc naco ndiko ndihutira nkuko vyamabiri murabizi twarababwiye ko kuri kamera za Niyoser TV tuzobazanira abahungu gusa canke abagabo canke izindi nkino zitandukanye gusa turanegera nabigeme nabo kugira ngo batubwire iba bijanye n'ubuzima bwabo haruhande y'umuziki eske bari andehoro ya musique babari mu biki haruhande yo muri musique baragira sport baragira iki bimeze gute no mwigeme mubona yicaye ameze neza yitwa Belle nice ona ko atagase asa neza Belle ndakuramutse unacheka nini yamshani narengumbuye agatsengo kawe ubiresge mpengera mu silence chakati umeze neza ariko I'm good urakomeye napendeza asante tugusanze ahantu wambaye tennis de sport niko nabivuga usanzwe ukunda sport ego cyane vya bine nyene byo kugira ukuntu cyo gituma n'umubiri wagabanutse gato y'ukuntu wagiye mu gatizi ka cyane bon biravana erega ariko abantu je barantangaza nka jewe ndimo nyene mu bagutangaza murantangaza parce que imyaka ibihaciye ni myinshi ariko si myinshi cyane no ni myinshi jewe merukire nari mbyibushe cyane vraiment kandi nari imeze uko ntakunda guys kuvyibuha sana burya byarakugena byaranje ariko nakunda kubiserura turatwo benshi bavuga ati bana gicoma bakanavyandika sur tous les stars ati kibiko nabishitseko byagenze neza no en fait ntikwari kuvyibuha ngo kwa kundi nyene bon kwari kwa kundi kuvyibuha kubikibonge kuba tu vois aho ntuburatangura maisha neza yango kandi ikindi kintu naco donc ufutse kutaburatangura maisha neza ushitse kuvugiye no uratangura maisha neza no hari abana bavyibuha sana bakibonge kwera bakibakwa mama na papa tu vois okay mu mwanya rero baye mama nandi mama w'umuntu mena congratulations ni wa fisa gafete kameze neza ku mwana heruka kugira wimba isaba ko nabonye picha nziza cyane nandi ndavuga ntasi ndahasigara negereza ku mupost wanakukiki asante kuri Imana ishimwe cyane nuko bisanzwe bimeze ati rero haruhande yuko kiriya gihe wari uvyibushe cyane wari ukideka kwa mama wari ugize gute ya nari nkideka kwa mama kandi ikindi kintu naco imyaka yaciye ni myinshi guys umuntu ku mwaka arashobora guhinduka inshuro zitatu byo murabizi urashobora konda urashobora kuvyibuha kandi atari ukuvuga kandi ubuzima ntibugomba kuguma buri tudru agomba kuba utudodani yes of course kandi rero jewe numva umengo ubunye niho sawa ahubwo ifo yuko rero ndawukora neza umere bien ariko sinsubire kuri ya dogre nari ndiko kare akiye gihe hari ibyo wafata kino gihe utagifata cyane mu byo kwihereza umubiri byo gufungura uvuga ati ibi nabigabanuye cyane wari mubona nari mfite appétit sana ariko ubu nta appétit mfise appétit yagiye kwa bebe kwa Liam ubu unye bimeze gute appétit yoba yagabanutse kubiri nakaburi imfu ni imyaka ndakubaza ikintu kimwe abayigira umutamakazi rero ndakuze iko ndi kose ndakuze kuko narinze shira umuntu hanze nuko nkuze sivyo ariko kandi ikindi kintu naco kuvuga imyaka uko wafungura ufise 16 ans siko ufungura ufise 18 ans uko wafungura ufise 18 siko ufungura ubu ndabesha ubu urashaka kubwirwa ukavuga ati ndirirwa ndakora ndafungura ku mugoroba icyarimwe vugisha ukukura kubera aho nizazi ndi nakubwira ni maisha yani ubuzima bugucisha muri byinshi bigatuma bikwereka yuko hariho bimwe ubanza kwikawusha ukabandanya ibindi kandi ntupfa none hari kandi ngo ibihe bihibindi ni igiki none turishijanire n'abandi bastobe ndacumva cyane kandi anagutahura
wambare ati narakuzu kandi ndavyemeye ko n'ivyumviro byarahindutse Yeah. umunsi turanigisha ndavyumva Yeah. ibintu biheze bibandanye bigenda neza Yes. so tuduge gato ku kijanye n'umuziki wawe kino gihe duhara indirimbo zibiri ufise ariko abakunzi b'umuziki b'urundi ati Belle nice arazi kuririmba ati mugabo ntaduha indirimbo ku mwanya niki kiro kiravyica ndiko ntegura mu gihe EP abafana bariko bararekera ikintu ndiko wowe ntegura uravyumva EP Yeah. kandi je pense ko ari nyene ndabivuga Eh, ndiko negura EP yo kuzosohora donc naco ndiko ndihutira ntawe turiko turahiganwa simpiganwa n'ubuzima donc là ico ndiko ndakora ariko mugabo abafana ndakizi nabo kenshi barafise uburenganzira bwo kubaza ati abafana ego Biri gute, barabimbaza muntu ariko wacu? ariko abafana nina bacakindi kibi bazojija ukundi tu vois abafana nyene bafise façon nyene bibereye bo nyene tu Okay. vois ariko jewe nkeneye kubaryohera nkeneye no kudandaza sinshobora kubaryohera hama ndeke kudandaza ifo ko vyose ndabikorera icarimwe nipate franga nabo baryoherwe Yeah. ariko ibi ngibi nivyo baba bifuza kumenya ko bagira bati umu artiste ariko araduhereza ibintu amakaja mu gacerere ntavuge mu gacerere Na- agacerere naka agacerere karafasha silence irafasha s'il te plaît silence mu muziki je silence yiwa bien sûr que oui silence je mu muziki yaramfashije yafashije kumenya byinshi yafashije kumenya comment nitwara mu muziki yafashije kumenya jewe ndiko ndubaka izina ry'uwanje ariko sinzoryubake ngo nitware ngo ndumusani ngo ndumustar Oya, nije turetse ku bandi kwitwara canke nifanye yani mu gihe hatari utoca mw'iyo nzira wewe wasohoye indirimbo abafana baragutelefonye Belle nice uririmba neza Okay. kandi par exemple sabo yasohotse mu mwaka uyu 2018 2019 sawa gushika ino sawa umuntu wese ambonye anyita sabo kubera iki kuko yafatishije bien sûr que Kandi kino ifo gihe rero umuntu nkore ikashe yawe. mfatishe yes ifo rero ko nkora ikintu Kubwa wati kidim rero- jewe kwanza maye ndacemere ninacemera mbwa kubwo tushaka gukora turitsa rero indirimbo mu zidasaza bantu nka sabo ntiwihute ntiwihute nanajiamini na Jamini imeze Reka neza basi. cyane imeze neza cyane ariko kandi tuki- je ndiko ndihuta Eh. mvugishwe ndiko ndihuta uriko wihuta mu biki ndiko ndihuta turinjira mu kibazo kijanye na kino kibanza nagusanzemo Okay, basi. gato reka duheraheza ku bijanye n'umuziki tubanze duheze na strategy yagiye muri akujanira nije nabibonye kuko ndabona umengo urarushe uragize gute wazindutse mu bikorwa bijanye no gusinya amasezerano Ego. yo kugira gute yo gukorera sport hano muri Plus Fitness bimeze gute ano masezerano mugiye gukorana gute nk'umu artiste asanzwe akorera igihugu cy'ubundi muri kino gihe yizewe na company kanaka isanzwe ikorerwamo sport novuga yuko Apris Fitness Center ni ikintu ni novuga yuko ari company sivyo yerekanye urukundo runini cyane ku baririmbyi kuri industry y'umuziki wacu sivyo babonereho abandi n'abandi bantu bose bafite amakampani babonereho kumenya yuko umuririmbyi si umuvuwayo babivuze hajya si twavuze benshi bibaza ko abaririmbyi ari abavuwayo okay amakampani yose abonereho yuko gukorana n'umuririmbyi ariyo avantage atari iwacu gusa yo kuronka amafaranga n'ivy'iwabo kuko twebwe buriya umuririmbyi afite ikindi gihugu nyene ciwe abatwara tubwa parce que arafite abantu bamukurikira none umuririmbyi nk'aba baririmbyi twese twahuriye hano umwe wese afite abafanzi biwe bamukurikirana tuimagine ni aposta est-ce que bizogera he mwe mugiye kunguka iki kuri Apis Fitness kunguka umubiri mwiza kunguka umubiri mwiza first guys muzoze murashira imbere amafaranga amafaranga arahera ariko bwa buntu ubuntu bw'umuntu nibwo buba bukenewe tu vois voilà mwasinye contrat y'amezi 3 yego mu mezi 3 icyo wifuza muri Apis Fitness wagishitseho ga Bernard why not sinashiramo ingufu kandi sanzwe nkunda sport kuva kera kuva ntaribaruka umubebe donc tu vois we muri fitness sport uzokunda gukoreraho ni sport nyabaki byose uraterura icyuma ibibuno inda ushaka kuvyimvya ibibuno hanyuma no kugabanura kuvyimba je shaka kuvyimba bihagarare bien tu vois none giya hawe nyene nanje gihagaze nabi none Gabriel ndugu yangu je nije ari ukuntu nyene ubona nyene ati hari akantu nkeneye kugorora uzobishika ko gute hama nyene umubiri donc umubiri uri en forme utaguma wumva ugwaragurika umeneka imitwe ugira iki voilà ni uri mu bigeme baki batowe nino company ya Apris Fitness wibaze ko bagwisemo kubera iki
mu bandi ba artiste babigemeye bageze bahisemo abaririmbyi turi ngakorera urukundo badukunda nandi ndabakunda baje wibi okay nuko reka duheraheze ugira message ubwiye abakunzi b'umuziki w'u Burundi ndabakunda cyane mukomeze gusapotinga umuziki w'u Burundi amakampuni abona yuko yoshobora gukorana n'abaririmbyi n'ukuri mu vyiteho ni vyiza cyane kandi twese dutezanye imbere franchement les compagnies zose zumva yuko zokorana n'abaririmbyi mu vyiteho vraiment abaririmbyi n'abantu bazima abaririmbyi n'abantu bafise aho bashaka kugera bafise vision irahandi hantu okay ndagushimira cyane Belle Nice unatubabarire twakujanira niki